Haraciye umwaka urenga kuva Burundi butakaje urukino rwari rwabahuje n'umugwi wa CAMEROON itariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu uno munsi itariki 12 ukwezi kw'icenda. Uburundi bwiteze intsinzi ivuye ku bakinyi babo b'intamba mu rugamba inyuma yo gorokino kandi ruza kubahuza n'igihugu ca CAMEROON, aho Uburundi kugira ngo bushobore kuronka amahirwe yo kubandanya no gushobora kugenda imbere bibusaba yuko bushobora gutsinda canke bukanganya n'igihugu ca CAMEROON. Abarundi biteze intsinzi imwe ikomeye cane ivuye ku bakinyi bazoba bari mu kibuga uno munsi. Igihugu cy'u Burundi canke abahasanzwe bahagarika inkino mu Burundi, kocha w'intamba mu rugamba aheje kumenyekanisha urutonde rw'abakinyi bazoba bahagaze mu kibanza ca mbere mu kibuga kugira ngo bashobore gutahukana intsinzi mu gihugu cy'u Burundi. Hariho Berahino, hariho Liongola, hariho Ntibazonkiza, hariho Kanakimana, Emanu Musa Majaliwa, N Lucio, hariho Frederic Nyange, hariho Pichu hamwe no mwigori hazoba hariho Justin. Abarundi biteze kubona igihugu cabo gitahukanye intsinzi uno munsi kugira ngo bashobore kunezererwa ivyo abakinyi babo bizewe no mu guserukira igihugu umupira w'amaguru uzoba wakoze. Mimi ni PPP Papiano Pap Solo Pap in the Apostle. Iyi ni Shingiro TV. Abarundi n'Uburundi biteze intsinzi ivuye ku bakinyi bizewe n'igihugu kugira ngo bashobore gutahukana intsinzi. Abarundi batandukanye twashoboye kuganira naho bavuga yuko igihugu cyo bemera gutambuka ijoro ryose gushika buce nibatahukana intsinzi. Bisigura yuko intsinzi Abarundi bayiteze nabi cane. Tubifurije ibihe byiza n'intsinzi nziza uno munsi dutahukana intsinzi nk'Abarundi intamba mu rugamba. Jewe ni PPP Papiano Pap Solo Pap in the Apostle. Webyo kora subscribe kuri Shingiro TV.